turabaramukije inshuti namwe bakunzi mandanya mudukurikirana kuri televiziyo yacu HOMEWOOD TV ndetse tukatwifuje n'ikaze mu gane cacu no munsi nkuko mubibona kuri micro nagarutse ni Gihugu gateka mu kiganiro Home Vibes nkuko twama tubazanira abanyempano batandukanye bo mu Burundi kugira ngo mubandanye mubona ibikorwa byabo. Uyu munsi rero ntago ndi jenyene nabazaniye umunyempano adasanzwe ariko abikora neza cyane w'umuririmvyi ndetse akongera akaba n'umukinyi w'amareresi nawe nta wundi ni ABEL NDUWAYO. ABEL turakuramukije cyane. Amahoro. Turagoye ndetse n'ikaze kuri televiziyo yacu HOMEWOOD TV mwisange. Ego murakoze cyane kumpa ikaze muri ino nzu ya TV. Home muhira TV ni home nyine mu nzu ya TV. Murakoze kumpa ikaze hano kandi ndabashima kuba mwariyumviriye yuko nobabera umutumiye. Bitegetse kwimvira ko nyene kuko ibikorwa nibyo byivugira ABEL. Hama duhere ku navuga ngo sinzi ko yaba ari ingorane ya ABEL yoba yaragize hirya y'ejo heze bivugwa ko imodoka yawe yarayihiye mbega ABEL wowe uzi igituma imodoka yawe yarahiye? Mu bisanzwe sinavuga ngo imodoka yarahiye ahubwo yatswe gusha kubera Imana yarakinze nivyo yatswe gusha ariko ntiyashoboye gusha yose Imana yarakinze. Hama waruvuze ngo byuba byagenze gute ahubwo novuga ati nigitangaza kuko ni n'ubwa mbere bimbayeko aho hari umuntu yabyutse anyandikira mbyutse mu gitondo nshize ko umurongo cambona message y'umuntu kuri Facebook umuntu ari muri Kenya tutanditse aheruka acambwira ati naryamye amanjyamye ndarota mbona uri mu modoka yawe imodoka yera uri kuragenda mu barabara hanyuma ifatwa n'umuriro irasha atariko Imana yagukingiye ntaco wabaye ati kandi indoto uko ndazibona ati nabonye atari kintu gisanzwe urafise abantu bakugendako je nuko yanyandikiye hama mwanya umweca ndabifata nk'ibisanzwe kuko jara abantu bahora bambira uvugishwa sindanabwemeye nkapfa kubifata nk'amengo ni blague ndabifata nk'ibisanzwe mugo ndashoye kubirikira abantu babiri nabihaye umuntu umwe dukorana yitwa nabihaye abantu batatu nabihaye witwa Dani dukorana ndamwereka ati je hari umuntu abyutse ambwira ibi bintu je ntabyo sinzi ko ari byo hama ca ndabiha n'undi yitwa Ornera kuko nawe dukorana nawe yarambwiye ko hari izindi ndoto yarayagize zitari nziza abimbariye nanya tambwa ati naje wari umuntu ari muri Kenya yarose ibintu acara bimbarira sinzi ibyo ari byo nca ndabiha uwundi mu promoter kuri Facebook yarabyutse anyandika ko inkuru avuga ngo je naronera ngo turimo neza ngo turaraba neza nimba gatari filime gusa mbona bikubise kuri Facebook ncanca ni bogisi uko bajya bandika rega ntuba wabimutumye niwe niko abashaka gupromotinga kugira abakuzi apromotinga inkuru zanyu ncanca ni bogisi ndamubaza ati nibite ko mbona ubyutse wahumaganye kuri kurandika ngo je naronera ngo ibi nibiki cyandabwa toya kugira acambwira ngo nugira ntwike nyene ngo riga mu birimo neza biko murakora neza ngo umuntu aravye vraiment ABEL na Ornera ndabona mutagiye korosha ibintu muri iki gisagara cyandabwa ati ariko sha nubwo uvuga uko ntibyoroshe ndabona mengo ndabisi bigeragezo arambwira nyabaki candamuha cangira screenshot ndamuha bya bintu uwo muntu muri Kenya ndongiki ati hari umuntu abyutse ambara ibi bintu sinzi ko ari byo ahubwo ndago ariko gusa jewe ndasenga Imana ati bibaye ari nabyo Imana izobinkunda kuko yoba yabanje kumbwira ibiza kumbako ubwo rero caje kuba nace nibandaniriza akazi kuri kwami ariko hageze ku mugoroba ko kumurango ngira imodoka utaba watsa amatara ntiyashoboye kwaka mugo ku mugoroba baje utanguye kwatsa imodoka nyene mwijoro mvuye ahantu arande naparitse nakije imodoka ngiye ahantu kote za hariya za Kajaga hari epfo niko kubona imodoka yaje mu rubeya imbere ije mu rubeya iraka mpagaze birananira no kuyizimya ndagira kizimya moti iranka kwaka navuga ati irahiye yose nuguruye kapo y'imbere iranka kuguruka yase kuguruka abantu bafashije bafashe imodoka bacu bayimena ico kintu harimo umuriro bamena itara turarimena tumbona gushira mu kizimya moti uranka kuzima baza turatombora agira umuntu azana amazi tumena mu imodoka irazima mu isanzwe Imana yarankingiye ariko n'ikintu yashatse kunyereka iranyereka ati ndakweretse ikintu ikiniki kandi ndakwereke ko je ndi Imana mvuga kandi yumvuze nyene biba mwisanzwe iyo bitaba niyo bishika ntiyake naho guma mvuga ati abavugishwa ngira na binzara sinari kumenya ivyo ari ariko Imana icira bikora nyene biraba iranankingira ntivya imodoka ntiyashobora gusha yose ego mu ncamake nuko vyagenze novuga bashoboye kubona poste zawe uvuga nyene kubijanye n'ivyo muvugishwa yakubwiye
baravuze yuko ibyo byose ngira bishobora kuba biva ku bantu bari kubagwanya indoto zawe ngira sinzi ko ari muri filime canke ari mu muziki kuko ufise impano nyinshi mbega sinzi yuko abo bantu baba batuma bakugwanya muri filime ububazi canke nawe ubyumva uko nyene nk'umuvugishwa icambere nuko ari ubuvugishwa nabonye buje buvuga ivyo kandi buza buvuga ko ari abantu nyene babiri inyuma hama nje ndabifata uko nta bindi nagiyemwo kuko umuntu akurondera inabi we ntabumenya nugo umuntu ashaka kukwica we ntavyumenya uretse kubwira Imana gusanga igukingire burya tuje ndabiravye mu yisi tumeze iyi siragoye gutahura tuje nkaje ku giti ciwanje ndike kuvuga abandi mba nibereho nk'ikigugu ndavyuka nkatsa umuduga vire kata masite mwongera nkakate umuduga no mu rupango ndi nk'igipupe ntavyo mbaza bindi biba urumva rero nshaka kumenya umuntu agiranye iki naho nomenya gusa ikintu kimwe nuko Imana inkunda kuba Imana ishobora kumvugisha basi nkabaho ngira ntinya kubera Imana bayambwiye ati hari abantu bariko barakugenda ko bagwanya indoto zawe rero ntabwo ari bijanye akazi kanje nkora ka business ndakoze imyaka irenga 10 nta muntu ndabona aza kungwanya kuko muri business ho biroroshe business umuntu akugwanije aca agenda agakora ibindi byiza kukurusha canke nimba ufise marketing aha nawe agacaza n'iyindi ruhande kuko ntumubuza ni parasera yiwe kandi akabara gutwaya abakiriya ngo nta bindi canke akagabanya igiciro nta kindi kiba ariko ibintu turimo bya cinema byo n'ibindi bintu biyobeye n'ibintu kugeza ubu ntaratora kuko n'ibintu abantu bumva umengo mu bihangange bakamamara nta namahera birimo afuma yabura mugabo wa mbere avugwa mu gihugu akumva yo gumavuga ko ari wa mbere arenze ari wa mbere akora izinema nziza ariki rero nkaca nsanga nshobora kuba ndabigwa muko nkasanga nkora byiza kandi niyo ntumbere yanje gukora byiza ariko atayindi nyungu jewe irimo nta nyungu irimo kugwanya umuntu numwe nta nyungu irimo kugwanya ibindi bintu by'abandi je ndagenda je ubwanje nyene nkarondera umuproducteur nkora gasinema ndashaka gukora gasinema karuta kamwe nakoze nta yindi nyungu ntaki ariko muri sinema abantu bose baragwanira izina abantu bose barumva ko izina giwe ari ryo kwama rivugwa ari ryo kwama riri imbere bivuga usanga umuntu abikoje jiji ukazira ubusa gatwizire ko ibyo muvugishwa yavuze shobora kuba ari ibyo kumbura bishobora kuba uri kugwanya kubera ko ibikorwa byawe byiza kuba turababa ifilme za ABEL filme ABEL yadukiniye yarabonetse muri filme Paradizo adukinira kandi kitwa My Family ndetse ariko adutegurira tuzaniye filme nziza cyane sinzi ko ho bari umuntu atarayiraba ni Woman's Power The Woman's Power inkomezi zanyu mwega oya we nuri umukenyezi inkomezi z'abakenyezi we nawe n'ubu umukenyezi izobikura ariko abakenyezi ngira ni bose nivyo ariko rero abakenyezi burya riva kugukenyera burya uramaze gukenyera bro uramaze gufata ariko basi ni muri n'umuntu akunda kwambara amapantaro cyangwa amakora n'ibindi apfuma yigora basagiye mu rubanza bakamuha intuzeye bakamuha yambutana akaja mu rubanza nibaza ko no maze gukenyera bagiye mu rubanza ubwo re nawe uri umukenyezi n'agasinima kanya babona uko urabona inshorere narabibutse vraiment nukuri kubatarazi nabana cyane abakenyezi manze mutubwira ariko kandi ABEL ashobora kutubwira impamvu iyo filme yayise inkomezi z'abakenyezi mbere ni kubera iki nuko nari intumbero nyene yo gukora ku kijanye n'umukenyezi kuvuga ko umukenyezi afite inkomezi bitewe n'ukuntu umukenyezi ashobora guteza imbere urugo rwiwe ndetse n'igihugu urabona ko n'isi ahigeze umukenyezi iramwitaho cyane ikumva yuko umukenyezi atokumigwa mu bintu ivyo rero byose mu bintu by'akazi mu iterambere ry'igihugu mu gisirikare mu gipolisi mu butegetsi umukenyezi arazana izindi effort kugira ibintu kanaka bitera imbere nshatumye niyumvira yuko novuga ati inkomezi z'umukenyezi ganda zivuge nirekane umukenyezi mu rugo afashwe neza cyane n'ufashwe nabi ateza imbere urugo rwiwe ariko afise umugabo asubiza inyuma indoto ziwe ibintu byagutse turagushimiye cyane ABEL murumva ko natwe yaratwibutse kamera umukenyezi wese yihutire kuri channel ya ABEL abanzagire subscribe kuri iyo filme yakoze nziza cyane ABEL rero usibye filme zo yagiye akina yagaragara muri filme ya umupfakazi ya Fani agenda aragaragara ntago ari umupfakazi ahubwo ni urugendo ndetse yagiye agaragara no muri filme ubuzima ya Sabasi ni nyinshi yaboneka muri filme nyinshi zitandukanye mbe kubera iki iyi filme atakinye mufana nuko nyina nta role nabona akenewe mu cyane ariko muri filme twabonyemo umukobwa twabonera mwakinanye iyo filme bema tugerageje kiraba na Fani yaje ariko ashobora kuri kifana wataye cyane ariko ashobora ariko arigoye gusanga bijya uronera yankoreye atari kubikora
bizi yagwana erega yari sinema donc ni ingo zibiri urugo rurara rurasha n'urugo rw'abakundana je urugo rwanje twe naronera rwa rugo abakundana tubanye neza urumva umuntu avyuka akagutekereza akaraba ko waramutse hama akaja guhaga akarete uje hari gihe bari gusanga muri uyu mwanya iyo rero hari gihe fana atari kubishobora no nafanya ari gushobora kukwereka urugero rukundo nakweretse canke bizu yagwane bana muradusubiramo neza bizu zishika ngira kuri 8 oya nta bizu 8 zirimo oya nukuri ubwo murashobora kutubwira je nibukangira zibiri naco ariko murashobora kutubwira nta kindi kintu cinyegeje we nabonera kuko nta kintu cinyegeje inyuma ya sinema uretse ijya sinema waboye nyene ivyo nturabe binyegeje raba bijya babonye ya nabashobora kuraba afishe gusa ya dominant power nukuri irahabura je nshobora kuba nayiravye kuri gabizi gusa nabonye aco mvuga ati reka ndugure ndabiko atabindi bintu birebire ariko nako nakabijya mu bijanye n'ibikogwa kuko ikintu gituma wugura urumva iyo tutayishira ko ari gutari kugura ngo yirabe ni byiza ko nabandi boza barabona akajya kanone bagaca bugura ati reka turabe ingene abera kubita bizu nanje mba numva ari insinzi kuri jewe kuko nakoze ibintu gira birahabwe irifo ko ngira akantu gatuma abantu bayugurura utategeza kuyugurura urazi gukora igikorwa ciza ugakora sinema nziza nk'ijya The Woman's Power nziza isakuye usanga ntibayirabe nuba ari ubu ntirarabwa ku rugero nshaka wewe wararavye atakanushira kugira ngo abantu bayugurure yego ariko tubimenye abantu mw'iyi minsi barakunda system ibintu mwene ivyo urazi nk'umunsi urabaho hakujya igihugu cacu rabi ivyo berekana nene ubona ko baturusha amavyuzi kubera ibintu byinshi berekana kanaka ntiriwe ndavuga mugo twe kubera imico akaranga n'uburyo leta nyine ari bitemera haraho utarenza mugabo ndakubwiye babaretse cyane ngahabo kwerekana byinshi aha baca yuko uri mu rugendo komaza bini oya jewe ntinyagasho nta rugendo ndimo happy ya ndabatumire cyane abantu mferera bajya filme ya ABEL kabisa mukubitireko ya ABEL rero mwumva ko wasanze ari numuririmvyi ABEL turashobora kumenya mbega abakinyi b'amareresi bashobora kuba nabo baragiye nkuko tubize hariho cooperative de musiciens mbega sinzi niba novuga hariko navuka ni itara ry'umuririmbyi mu Burundi kandi nayo ndibaza ko ABEL yahishikiye naho nyene ndibaza ko atoharamo sinzi rero niba filme nayo mushobora ko mwavuze ati abakinyi b'amafilme tuje hamwe kugira ngo dushobore gukora ikintu kimwe ivyo bintu mengo ntibiraba muri sinema umengo hari imigwi myinshi umwe wese nakubwiye turacafise ingorane turacari muri bya bintu byo gushaka kuvuma aho gushaka inoti umuntu wese akumva ni warenze undi ni warenze undi ni warenze bijya biratuma abantu bataja hamwe umuntu wese akumva yogenda aragakora undi agakora akumva niwe yoguma avuga wenyene ariko bijya ntibyari byiza iyo dushobora kuja hamwe byari sawa ariko ubu nibaza ko n'igikorwa caje gishasha citwa Bollywood donc hakujya hari Bollywood yaba Hinde ya Amerika mu Burundi naho hari ikintu caje citwa Bollywood iracari mu ntango ngira nabonye na agenda yirimwo turabise ibikorwa tuzugura muri imisi imbere tukagira ama conference de presse hanyuma hari ibintu by'ubushimwe bazotanga niho bikiza jenzoja nanje ndabintumbiro yabo ko ari sawa nimara kuba bifise intumbero nziza usindi ndani nabandi je nanye ndumu barampamagaye nk'umukinyi ivyayo byose nzobimenya naje bigiye ku mugaragaro abaye conference de presse naho uzocumenya ivyabo hama nibija hanze tumenye nimba ari ibintu biri ku murongo neza original uzoca usanga bitumye abakinyi ba sinema benshi bahura niho rero n'ubu turimo turi benshi ariko tutabecanye je nkunda kuvuga ukuri nzovuga ukuri ingende sindi siriko nitwicarana ahantu hamwe mu mitima tuzoba turi hamwe kandi kuba hamwe by'ibikanganyoni je sindavyemera twagombye kuba hamwe no mu mutima turi hamwe apana kuba hamwe muri sale twicaye turi abantu ijana mugabo muri iyo sale nyene harimo abantu bumvatisha canaka man ico kimwe no giteragire nani canke icompa nk'ijya modoka yacu igasha canke icompa nkabijya bintu byose yakinye na cano bakayiba bagasubira azero mu mitima ugasanga barimo ivyo bintu ubujyajya ntaho uzotugeza byo babyiza tugiye mu kintu ariko no mu mutima twiyumva nabo tumeze neza nkuko byahoze mu misi yaheze abasineyase twari sawa sinzi ikintu cadutse satani arakunda satani n'umunyamwete arafise akazi kenshi arakora
Abere aravuga yuko abasineaste bavuga abakinyi ba filme ndundi navuga ngo nta rukundo ruri hagati yabo kandi ndumva ko nta n'ikintu kiraje hagati gishobora guhuza abasineaste kugira ngo bashobore gukora ikintu umuntu abiri wo hamagarira iki abantu basanzwe bakina amareresi kucimbira cyo wabo abantu bakina amasinema no hamagarira gushira ukundi imbere gushira umutima mwiza imbere banirinde ico kintu cyo kwiyumva yuko kuvuma cyane ngo nibindi bintu kuko uko uri kose nubwo wovumuka bigitangaza kuri iyi si uzogumura umuntu nta gitangaza kirimo kandi uzogera igihe ugende nta kintu gihari cyo tumuvuga kurusha abandi urarenze ngo uri camamare gute kandi udashoboye kwirinda urupfu nk'abandi ugira uzo bicamamare imyaka yose kubera iki wigira ngo ucamamare ugasanga no kuvuga ntuvugisha abantu uri ikintu cy'igihanganye ntushaka kuvugisha abantu niyo bakwandikiye ntubishura ngo nta mustar avuga ayo mategeko yanditse ko mperuka ibintu byose byo mu isi bari mu mategeko n'amacha amategeko iratura amategeko tugendera itegeko ry'abastari rihe rivuga ngo ukirazira kwishura abantu nubwo wowe ufise umwanya message ukayiraba ufise umwanya ugacumureka kandi arabafana ntunavuge ntunamwishure ntunagira iki ivyo bintu amategeko bayakurahe ukumva gusa kuri gihanganga urenze ngo uricamamare ndabasubiramo muri iyi si urashaka kubicamamare ntawo vyasa muri iyi si urashaka kuba muri quartier VIP abandi batabamo urashaka kuba muri quartier irenze hama etage gusa abandi baba ahantu birigo baratwagwa n'amazi ivyo mu isi birashoboka mugi ikintu utazibagira umenye uko wavutse nk'abandi uza wambaye ubusa uratombora hari igihe uvukiye mu rugo rutunze uvukira mu etage n'ama piscine uvukira ahantu uziga amashuri meza uja no kwiga hanze n'ibiki wabisanzuko hakaba n'undi avukira ahantu mu nzara n'ibiki ariko mwese mwavutse kimwe tumaze kuvuga kimwe mwisi toho bitandukanye birumvikana umuntu akaba muri quartier VIP ko kugira ube muri quartier VIP n'ukuntu we waguza amahera washoboye no kubaka yanzu nziza kuko na wamukira bahari ahige arose amahera yo kubaka yo kugura hantu heza aragenda ntabayimiriwe ninza kayigura nawe akajayo ivyo nta ubiharira kuko ni pesa zako nizo zituma ushaka kuba ahantu VIP ariko nubwo biri uko mu yisi ushaka kuba VIP ukaba heza ugatembera isi kushaka ukagenda mu ndege nziza ugushaka ariko amaherezo none imeze gute ni gute abantu badatinya urupfu ni gute abantu babaho udatinya ukavuga tubunda komeye hari gihe ku mugoroba nzoba ntariho vyama vyabaye ni benshi n'umunsi bari bazima ejo akaba araye muri morgue man urumva ko muri morgue wari uba muri etage nziza wari gihanganga uko bimeze kose n'ubwisi yose izomya ko wapfuye muri gihanganga zo wapfuye kandi urupfu rwawe w'umustar irungana n'urupfu rwa muntu atazwi atavuga rwose n'urupfu twese niba turengeze metero zibiri nubwo bazoja kuguhamba ko izo metero zibiri bakakugurira ikibanza muri quartier VIP uko no kumpanda aba quartier VIP quartier VIP yo kumpanda na quartier pirate yo kumpanda zose zirangana mwese murabora nubwo uzo uri muri quartier VIP ntuzoza uravyuka uza kuraba za business zawe wasize ngibise byose uzobuboze byiza rero abantu tice bugufi twame twiyumvira kuri kwiherezo ryacu kuruta ibi turi byo ngaha mwisi je mu bintu bya mbere abaniyumvira niyo njyana nimvira nkubuno vyuka ntakiriho nkaca numva mu mutima numva ati mana yande nimba ari umuntu nayemukiye ngiye kuryama mbazo mana umbabarire nimba ari umuntu nayemukiye mana umfashe umbabarire nkumva nosaba imbabazi Imana nimba yuko atamuntu numwe no nahemukiye kuko nama niyumvira iherezo ryanje rimeze gute hamwe no vuka napfuye ubwo bustari umva bumaze twakundengera ubustari marari yije idufata twese ubwo n'ubustari nyabaki ubustari koroni je ntayikwepa idufata twese ubustari n'igicurane kije mwisi mugwara ibicurane mwibarabara mwese usanga mwese none uri gihatari cyabaki wavuze waretse ukaba umuntu ugatuza n'ibimana akantu yagufyonde ukaba witwa ngo wamenyekanye urakora utuntu twiza sava bandanye dukore mugo wihore ntone kuri kintu kirenze werekane gwa rukundo werekane rukundo nimba atari umwanya ubuza ari umuntu akwandikiye mwishure mugabo turetse nivyo urashaka kutishira umuntu ataramanyama bitewe n'ibikorwa byawe ukora kuko niyo wowe utari umustar urashaka gukora business mu businessman ukabura umwanya ugasanga nyene umutwe wa mushushe wa mawiri ubona business ugasanga ugira wishure taha wahwereye wabona message itiriko ari gutwaye ugasanga ntiwishure ari uko kiratahuritse ariko apana kwitwa ku umustar atishura kuko n'abantu benshi je babimbariye bakanyita umubono ngo sinize ngo nta mustar aguma avuga umustar ngo yishura abantu ngo niko abastari baba shaje bazonyeka iryo tegeko nimba ari iryo tegeko riranga abastari ndarikurikiza
Abel icyo dusaba nuko twogira urukundo. Mwagwa urukundo nyene niho uza gukora subscribe ntuyibagire. Ni mwagwa urukundo nyene s'il Abel imbere yuko turangiza tunagushimira reka ubanze tubwire gato cyane ko ikintu twita itara ry'umuririmvyi mu Burundi twaracumbise sinzi ko hari ico wogenda ukitubwiye ko amaze turangiza. Itara ry'umuririmvyi mu Burundi mu bisanzwe itara n'umuco rizana umuco bimaze kuba rizana umuco bavuze itara ry'umuririmvyi mu Burundi ni ukuvugana abaririmbyi babe itara umuririmvyi abera itara abandi abera umuco abandi rero turashima umuntu yazanye kijya kintu ciyumviro ari we Sabasi cyo kwimira ko abaririmbyi boja hamwe bakagira ikintu citara bakategura ibitaramo bari hamwe n'ibiki kugira bamamaze gukomera kw'Imana. Rero ni vyiza yuko abantu tuja hamwe tugakorera Imana tukabera itara rimurikira abandi kandi itara rimuri apana itara rya regidezo itara rimurikira abakiri mu mwijima ntabwo ari kuvugira itara rya regidezo sibyo navuze itara rimurikira abandi ni itara rimurikira abandi muri ubuzima tubayemo ngeso nziza canke iki guhinduka kwereka abantu guhinduka no kuja mu ngeso nziza zibereye gukorera Imana nico umuririmvyi abereyeho kuririmba indirimbo zifasha zihindura abantu zikabakura ngazi kabashira ahandi za ndirimbo ziririmbwa umuntu agaheba ingeso mbikana ka yararimo reka rero tubera itara abadukurikira tubera itara bakurikira indirimbo zacu ibintu vyagutyo. Urashobora kandi kutubwira evenement muri ko murategura mbega izoba ryari kugira ngo abafanzi ba HOMEWOOD TV babe bariko baravyumva nabo baze bahashike iyo itara muri musi turi ndayibaga itari dimanche izani le 22 le 29 bizoba le 29 hara mu Ngagara muri église hara muri 10 niho bizobera azoba ari abarimbi batandukanye azoba hariho ba Aloze Muhando na Jenzo bandahari mvuga abandi ko bazoba bahari gasanga ndibagiye ko na Jenzo bandahari turabashimira rero mwumva ko itara ry'umuririmvyi ryateguye evenement idasanzwe guhera le 29 le 30 mutibagira le 1er mai niho ngira bizoba ari ibintu bidasanzwe cyane abaririmbyi bo hanze y'igihugu bazabashitse n'abaririmbyi bo hano mu gihugu bazabahari. Abel reka tugushimire cyane wakoze cyane kugira ngo ushobore kutwitaba no kuri HOMEWOOD TV twari tugukeneye cyane kugira ngo tumenye mbega Abel afise impano nyabaki Abel ariko arakora gute turagushimiye cyane Abel. Ego ndabashimiye kuba mwantumiye hama nosozera mvuga abantu bagire subscribe kuri no channel ya HOMEWOOD TV bagire subscribe kugira bazoguma bakurikirana ibikorwa byabo kandi barabe n'amasinema yabo kuko murafite amasinema meza asukuye vraiment je nzovuga ukuri ndengane mukora amasinema meza asukuye nukuri kw'Imana nukubashigikira tugashigikirana hama nanje nyene bagire subscribe kuri ABEL NDUWAYO official barabe sinema nshasha The Woman is Power inkomezi z'umukenyezi kandi ndababwira yuko nubwo hari biduca intege nibiki nubwo izo ntege zocika ivyo nakoze basi mbanje kubishira habona ndafise ibikorwa byinshi nzoha abarundi muri iyi minsi iri imbere. Yego Nati turagushimiye cyane Abel ndetse twongera dushimira nawe wese wafasha akanya keza kugira ngo ushobore kudukurikirana twari mu aca iganiro nyene Home Vibes aho dusanzwe tuzana abanyemano batandukanye kugira ngo muhandanye mubona impano twifitiye hano mu Burundi. Turabashimira cyane rero twongera dushimirana cyane abantu mugiye kugira subscribe like and share. Turabashimira cyane twizera ndetse ko tuzahora dusubira mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.